Yo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika mwese muri ku mugabane w'abanyaburaya, abari irya nino ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, mwese muri mu yandi makungu ndabahaye ikaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru yihuta cane, amakuru ariko aragenda avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mbere n'amakuru arengana imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi tukinjira mu makungu nayo tukaza kuyabashikiriza. Hari inkuru ibabaje cane ibiri kuvugwa ko hari uburozi leta y'Uburundi baba baraciye bagura kugira ngo bazokwicishe abatavuga kumwe n'ubutegetsi bw'igihugu, ubutegetsi bwa leta ya Gitega. Naho umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi akaba ubwo yagendera ibohero rya Rutana yaraciye arekura abanyororo 558, abo bose bari bakwije ica kane c'umunyororo bari baraciriwe kandi bakaba baragirizwa ivyaha bito bito. Domine Banyankimbona uyu ni umushikiranganji w'ubutungane niwe yaciye arekuza abo banyururu, hama umukuru w'igihugu aja muri uwo mugigwa wo kubarekura. Bari barakusanyirijwe mw'ibohero rya Rutana aho bari bakuwe mu mabohero atandukanye irya nino mu gihugu c'Uburundi, ngo ni mu gihe igitigiri c'abanyororo ari umurengera mu mabohero y'igihugu. Abantu bakaba batanguye kuvuga ko ivyo ata n'umwe atobishima, ko ico umukuru w'igihugu yaciye akora ari ikintu kiza, ariko umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona kw'itegeko nk'uko itegeko ry'Uburundi ribitegekanya ngo yokabaye arekura benshi barengera abangaba mu rwego rwo kugabanya igitigiri c'abanyororo bapfungirwa mu mabohero. Naho ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ishirahamwe CNIDH rijejwe riharanira agateka ka zina muntu n'abapfunzwe bakaba baragendeye ibohero rya Gitega, baragendeye uwahora ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni, bamusura bamugendera nyene aho apfungiye kugira ngo barabe ko hakwije nyine ivyankenerwa vyose. Aya makuru tukaza kuyabashikiriza. Naho ivy'imbonerakure Ronje, Aruberex na Kamatari baciye bagandagurwa kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu n'itegeko ry'utwara iperereza Ildefonse Habarurema, baciye bagandagurirwa ngaho muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura, navyo tukaza kubibashikiriza bishasha kuri iyo dosiye. Ntuze uje kure, mu kanya ido n'ido. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru ateye ubwoba cane. Reka nsubire ndakuramutse ndaguhe n'ikaze muri aya makuru, tuyatangurire kuri iyi nkuru ivuga ukungene hari idosiye yo kuja kuzana uburozi mu gihugu, muri kimwe mu bihugu bikomakomeye cane kw'isi, aho bivugwa ko rero ubwo burozi bwazanywe na leta ya Gitega, ngo ubwo burozi bukaba buzogenda buhabwa abantu batavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Abo bantu ku rutonde canke kw'ilisite hariho umumenyeshamakuru Bob Rugurika. Uyu ni umwe mu bamenyeshamakuru barongoye Radio Publique Africaine, Radio RPA, ijwi ry'abanyagihugu.
Uyu mumenyeshamakuru arazwi mu gushira idosiye hanze zivuga amabi yagiye akorwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Uyu mumenyeshamakuru akaba ari uwa mbere kuri uru rutonde agomba kuzohabwa iyo sumu yaciye igugwa hanze muri kimwe mu bihugu bikomakomeye cane kuri iyi si. Bikaba bivugwa ko rero uyu mumenyeshamakuru agomba gukorerwako kugira ngo atazobandanya avangira canke akoroga ubutegetsi bwa Gitega mu bihe tugiye kwerekezamwo vy'amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, mbere kandi n'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi mirongo ibiri n'indwi. Uyundi muntu ari kuri uru rutonde ni Marigarita Barankitse Maggie. Maggie nawe ari ku rutonde rw'abagomba kuzohabwa kuri iyo sumu kugira ngo barabe ko bomuvana mu nzira. Murazi ko uyu yahunganye yagiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma ya Geregere yaciye yaduka ubwo hatembagazwaga ubutegetsi ngaha mu gihugu c'Uburundi. Uyundi muntu nawe ari kuri urwo rutonde ni Pacifique Nininahazwe. Pacifique Nininahazwe uyu arazwi aba mu bihugu vya Buraya, nawe ahora yandika inkuru zivuga ku mabi no ku mutekano, ku bintu bitandukanye, ingingo zitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko cane cane ku mabi y'abategetsi b'u Burundi bagenda bakorera abenegihugu. Uyu Pacifique Nininahazwe rero abicishije ku rubuga rwiwe, urubuga rwa Facebook akunda gukoresha kw'ipaji yiwe, niho acisha ayo makuru y'ibitagenda neza biba biriko birabera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Uyu mugabo nawe akaba afite n'ishirahamwe Focode arongoye, nawe akaba ari ku rutonde rw'abagomba kuzohabwa kuri iyo sumu mu batavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Uyundi nawe ari kuri urwo rutonde ni Leonidas Ngendakumana. Uyu akaba yarahoze ari umujenama w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe akunda kumvikana avuga ku bitagenda neza n'amabi atandukanye akorerwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Uyu nawe ngo akaba agomba kuzokorerwako mu bazohabwa kuri iyo sumu yaciye ija kugugwa mu makungu. Uru rutonde ruriko abantu benshi cane, benshi batandukanye bagomba kuzokugwa mu nzira, tutibagiwe n'umutama Agathon Rwasa nawe ari kuri urwo rutonde. Rwasa ni umwe mu batavuga kumwe n'ubutegetsi arongoye umugambwe wa CNL, akaba nawe agomba ngo kuzokorerwako mbere yuko bashika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Ivyo nibiriko biragenda bivugwa, ubwo burozi bwashitse ngaha mu gihugu c'Uburundi bukaba bwarazanwe na bamwe bo mu mugambwe wa CNDD FDD mu rwego rwo kuvana mu nzira abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, kandi biboneka ko babangamiye ubwo butegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru y'urwo rutonde rurerure cane, mu gihe tuzobandanya dukurikirana tumenye n'abandi bavugwa kuri urwo rutonde mu matohoza turiko turakora kugira ngo tumenyutse abandi bari kuri iyo lisite bagomba kuzogandagurwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri aya makuru twababwiye ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu apfungiye mw'ibohero rya Gitega, nibura na Sixte Vingi. Uyu arongoye ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu CNDH. Uyu bakaba yatangaje ko aho wahora ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni apfungiye baramugendeye kugira ngo barabe ko hakwije. Aravuga ko rero basanze hakwije kandi ko bazobandanya kugendera n'amabohero agiye atandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi kugira ngo
barabe niba aho abanyororo baciye bapfungiye hoba hakwije canke hadakwije. Mu gihe hadakwije batange inama canke bahamagarire ubutegetsi guhindura iyo ngendo. Twababwiye kandi ko mu Gatumba ya dosiye ya za mbonerakure n'abasirikari babiri baciye bagandagurwa n'ubutegetsi kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye. Iryo tegeko ryatanzwe rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, mbere kandi ariha General Ildefonse Habarurema akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba atwara iperereza, yaciye amuha ibwirizwa ry'uko agomba kuja kugandagura abo basirikare bari banse kuja kugwana mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu kuja kubagandagura rero harimwo abasirikare babiri n'imbonerakure zitandatu. Zimwe muri izo mbonerakure ni Nteziryayo Alberix avoka mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Mugina. Uyu akaba yaricanwe n'indi mbonerakure yitwa Kamatari, akicanwa n'indi mbonerakure yitwa Meshake n'indi mbonerakure yitwa Lonje. Tukaba tukibandanya gutohoza n'amazina y'izindi mbonerakure zaciye zicanwa n'abo baciye baja kugandagurirwa muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi. Izo mbonerakure n'abo basirikare bagiheza kugandagurwa baraciye bahambwa mu kinogo rusange ngaho mu Gatumba. Bishwe n'abahora bagandagura nyine abantu mw'iperereza, akaba aribo baciye babagandagura. Babapakiye imodoka ifise ibiyo bitabona, batwarwa n'umushoferi witwa Ramberi, niwe yaciye abajana abashikana aho bagomba kugandagurirwa. Iyi mbonerakure Alberix yo mu ntara ya Cibitoke komine Mugina ikaba yari yaragisibije mu kwimura no kugandagura abatavuga kumwe n'ubutegetsi canke abo atiyumvira, abo batari kumwe mu mugambwe wa CNDD FDD. Rero uyu nawe akaba yabonye ubwimbwa yaboneye ku mugezi, ubwimbwa nyine yaboneye kw'ivomo nibwo nawe yaciye ahabonera nk'uko biriko biragenda bivugwa. Nawe yaragandaguwe kandi agandagurwa n'ubutegetsi, ubutegetsi yahora akorera, ubutegetsi yahora yizigiye nibwo bwaciye umugandagura azira kwanka kuja kugwanira ubwo butegetsi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane.